turi muri site Ruzyo, komine Bugarama, mu ntara ya Muramvya. Uwo mugabo mubona yitwa Ndayisenga Varisito. Uwu ni umusirikare yakomerekeye ku rugamba, nk'uko mubona attestation yiwe yanditseko attestation d'handicap de guerre. Nimero matricule ziwe ni 64,669. Mu 2006 rero ngo niho yademobilizwa ari kumwe n'abandi. Ngo baca bubakirwa amazu aho muri site Ruzyo iri muri komine Bugarama. Aho bari kumwe rero ngo bama baronka agafashanyo kabo itariki 25 za buri kwezi. Ariko wewe avuga ko yarenganijwe, amaze imyaka 17 yose ataronswa ako gafashanyo. Ngo igihe cyose abaza ngo bamubwira yuko dossier yiwe iri muri DGAC. Avuga yuko n'uduhuzu twaramunukiye ko kubera atagira n'agasabuni. Avuga yuko abana biwe baza baravuye no mu mashure kuko yabuze uko abafasha. Avuga yuko yademobilijwe ari ku igrade ya premier class. Ndayisenga Varisito kino gihe rero ngo aratakambiye umukuru w'igihugu kugira ngo amurenganure nawe aronswe ako gafashanyo gafashishwa abandi. Ngo ntibimugwa neza mu gihe abona abandi babana babayeho kumwe baronswa agafashanyo ariko nawe akarondera agafashanyo akagahebura. Ndayisenga Varisito rero akaba ari ku nimero 69 89 47 50. Uwifuza kumuterera ivyiyumviro canke wifuza kumufashisha agasabuni akaba yoca kuri izi nimero tubahaye. Natwe kandi turasavye tudategetse kugira ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi yumve amarira ya Ndayisenga Varisito amurenganure. Dossier yiwe bayigeko nuko Varisito nawe agaruza umunezero Satani yamunyaze. Twifuza ko hari amarira ya Varisito Ndayisenga ejo twokumva hasubiye umunezero. Ndayisenga ariko avuga ati nukuri ndanezerewe cyane, Imana yangarurije umunezero Satani yari yaranyaze. Ariko kandi Imana imaniye mu bantu ishobora gukoresha ubu canke uriya kugira ngo bakemure iki kibazo ca Varisito Ndayisenga. Kugira ngo utahure neza umubabaro yoba afise, ni wishire mu kibanza ciwe. Ari nka wewe umaze imyaka 17 utaronswa agafashanyo, ari kubona abandi mubayeho kumwe baronswa agafashanyo, wo vyakira gute? Aha rero nibaza yuko utahura vyoroshe uko Ndayisenga Varisito amerewe kino gihe. Ahubwo n'abandi bose barenganijwe muri ubu buryo bakaba bakomerekeye ku rugamba, turasavye yuko bobarondera bakabafasha hanyuma bagakemura ibibazo vyabo, kuko birababaje kubona waragwaniye igihugu hanyuma ugafatwa nabi. Ni murenganure abarenganijwe. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.